vuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza rimwe narimwe usanga kiryoshe ariko nyene kiragoye baza ko ari giki Coroshe gutangura gusa kigoye guheza ariko kiraryoshe ariko nyene kiraryoshe ariko nyene gisanzwe kigoye nibaza ko ari gufungura itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri twama duhimbaza umunsi mukuru ngaha mu Burundi. Uwo munsi mukuru n'umunsi mukuru wiki itariki zitanu z'ukwa kabiri agira Triche karaba ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza rimwe na rimwe kiraryoshe ariko nyene usanga kigoye ico kinibaza ko ari gihe kigoye guheza kandi coroshe gutangura nibaze ko ari kirori D1 uramuzi uramufana yego vuga indirimbo zitanu ziwe wobuzi sinakubwiye uziririmbe uzinome uvuge iyi niyi maka zitanu staki kujya wandirira na kilomita bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera ni Arushe turi muri Sweet Quiz cyakiganiro mukunda kuraba cyakiganiro kibahasho abantu mukunda gutwenga abantu mukunda inkuru ntimuje kure twagiye tugesho twande banyitwa Nifasha Denise nta kazina k'ubusitari bagutazi oya sindi umusitari nta kazina ko mwisite basa gasirno oya gusa agasirno ka kera ariko première dame ex première dame ubu ariko karabaye mana yanje nari ndisuye kuvuza agasirno nawe bakutwa nanze nitwa Butoyi Delphine nawe nta gasirno ufise oya warahomvye oya turi muri Sweet Quiz rero ngo ndababaza nibaza ko mwiteguye utubazo muraza kudutora ikibazo ca mbere kivuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza rimwe na rimwe usanga kiryoshe ariko nyene kigoye ikintu coroshe gutangura kikagora guheza oya wo nturi kuravyumva neza vuga ikintu coroshe gutangura kigoye guheza ariko rimwe rimwe usanga kiryoshe ni giki I don't know. nawe nge tuyumviye I don't know. ikibazo ca mbere bose kirabananiye ikibazo ca kabiri kivuga uku itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri twama duhimbaza umunsi mukuru ngaha mu Burundi. Uwo munsi mukuru n'umunsi mukuru wiki itariki zitanu z'ukwa kabiri agira Triche karaba ay umunyeshuri umwe ikibazo baragitoye ikibazo ca kabiri ikibazo ca nyuma D1 muramufana D1 yego je ndakunda indirimbo ziwe urakunda indirimbo ziwe ko n'umufana
umuntu ukunda indirimbo ziwe uba umufana. nawe nuko nyene vuga amazina y'indirimbo ziwe zitanu dans 30 secondes. Yesu. Gerageza umwe navuge zibiri uwundi avuge zitatu. None muri babiri murafasha. Zitanu ntizoshika. Ikibazo rero kirabataye kuwa amazi batoye ikibazo kimwe urumva amahirwe arabacitse nakundi. Mazina yawe kwitwa nde? Cedric. Cedric ufite izina rimwe Cedric? Ndi kuri yo Cedric. Ndi kuri yo Cedric nta kazina k'ubusitari bagutazi? Jewe CDK. CDK nari ndi sûr. Cedric turi muri suite quiz nibaza ko biteguye tubazo uraza kudutora? Nta ngorane vraiment nta. Ikibazo ca mbere kivuga uku vuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza rimwe na rimwe usanga kiryoshe ariko nyene usanga kigoye ni giki? Ikintu kigoye ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza rimwe na rimwe usanga kiryoshe ariko nyene kiragoye baza ko ari giki? ni sport. Ikibazo ca mbere kiramunaniye. Ikibazo ca kabiri kivuga uku ikibazo ca kabiri itarike zitanu z'ukwa kabiri twama duhimbaza umunsi mukuru ngaha mu Burundi. Uwo munsi mukuru no wiki? Umwe bw'abarundi. Bumwe bw'abarundi. Ikibazo ca kabiri aragitoye. Ikibazo ca nyuma kivuga uku D1 uramufana? D1. Si cyane ariko uramufana nyene kariyo gake gake. Okay. Okay. Ninde umustar wundi ufana? Umustar fana mu Burundi. Dramati. Dramati uramufana? Vuga indirimbo ziwe amazina y'indirimbo ziwe zitanu mu masegonde 30. Madame Itampolize, Ambulance, You Love. Your Man. Ikibazo aragitoye. Ibibazo birabitoye. Wowe fanta urayimerita mu kanya gato cyo tuyiguha. Kwitwa nde? Odira Sengiyumva. Odira Sengiyumva nta kazina nawe bagutazira abana bose twahuye bambwiye ko bafite izina babatazira nawe bimeze gute? Oya nta kariyo. Nta kahari? Nta kazina k'ubuhizi canke k'ubusitari bagutazira? Oya. Warahombye cyane mwisite ko mwisite bazi. Wapi? Uvuka mu ntari yahe? Ya Gitega. Avuka mu ntara ya Gitega. Nibaza ko witeguye muri street quiz tugomba tukubaze. Ikibazo ca mbere kivuga uku vuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza rimwe rimwe usanga kiryoshe ariko nyene kigoye baza ko ari giki? Ubuzima. Ikibazo ca mbere kirakunaniye. Ikibazo ca kabiri kivuga uku itarike zitanu z'ukwezi kwa kabiri hariho umunsi mukuru twama duhimbaza mu Burundi. Uwo munsi mukuru n'umunsi mukuru wiki? W'abakora ubumwe bw'abarundi. Ikibazo ca kabiri uragitoye. Ikibazo ca gatatu D1 uramufana? Ntabwo umufana? Inde D1 ntawenze. nta nuzi n'uwawe muririmbyi wo mu Burundi uzi? Orege no muririmbyi uzi? Vuga amazina y'indirimbo zitanu za Orege wowe uzi? Ntazo nzi neza. I don't know. Ikibazo rero kiramunaniye ngo ntazazi neza nta kundi. Sawa. Ku mazina yawe bakwitwa nde? Niyo nyishufise. Niyo nyishufise nta kazina k'ubusitari bagutazi? Simba. Umusitari vuka mu ntari yahe? Ya Bubanza. Mu ntara ya Bubanza ni mu gisagara naho nyene?
Simba turi muri street quiz nibaze ko witeguye tubaze dushaka tukubaze nibaze ko amahirwe ufise ari menshi uza kudutora twose tubaze tworoshe kandi tubaze twubwenge. Ndagerageza. Ikibazo ca mbere kivuga uku vuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza rimwe rimwe usanga kiryoshe ariko nyene kiragoye baza ko ari giki. Ikintu kiryoshe gutangura kikagora guhereza. Ubuzima. Ikibazo ca mbere kiramunaniye tukubaze ikibazo ca kabiri kivuga uku itarike zitanu z'ukwa kabiri twama duhimbaza umunsi mukuru ngaha mu Burundi uwo munsi mukuru n'umunsi mukuru wiki Umunsi mukuru. Umunsi mukuru kwikukira. Ikibazo kiramunaniye ikibazo ca gatatu kivuga uku D1 uramufana Ndamwemera. uramwemera gose vuga amazina y'indirimbo zitanu ziwiwe mu masegonda 30 amazina gusa. Amazina gusa. No babeshe nayo muri amasegonda sinobisha. Ibibazo byose biramunaniye nta kundi uratashe zirayoye. Sawa. Wakwitwa nde? Bigirimana Bosco. Bigirimana Bosco vuka mu ntara yahe? Ntara ya Muramvya. Mu ntara ya Muramvya. Bosco nibaze ko witeguye muri street quiz uriyemera utubazo za kudutora. Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku vuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza kandi ico kintu rimwe rimwe kiraryoshe ariko nyene kiragoye ico kintu baza ko ari giki. Coroshe gutangura. Yego. Akazi. Ariko akazi ni koroshe gutangura akazi kamara akazi kama kagoye yumvira ikintu coroshe gutangura kiroroshe gutangura ico kintu ariko nyene kiragoye guheza ariko rimwe rimwe usanga kiryoshe ni giki nko kwishuri nyene kwishuri kibazo aragitoye ikibazo ca mbere tubaze ikibazo ca kabiri itarike zitanu z'ukwa kabiri ni umunsi mukuru utwibutse iki mu Burundi? mu Burundi I don't know. Kibazo ca kabiri na cazi kibazo ca gatatu D1 uramuzi uramufana yego vuga indirimbo zitanu ziwe wobuzi sindakubwiye uziririmbe uzinome uvuge iyi ni maka zitanu staki kujya wandirira na kilomita nivyo nzi gusa ikibazo kiramunaniye atoye ikibazo kimwe amahirwe aragucitse sawa ku mazina yawe bakwitwa nde? Cyo nyitwa Niyukuri Leonard. Niyukuri Leonard nta kazina k'ubusitari bagutazira? Oya. Ubaye wa mbere? Ego. Uvuka mu ntara yahe? Mu ntara ya Karusi, komine Mutumba. Mu ntara ya Karusi. Nibaze ko witeguye muri street quiz tubazo dushaka tukubaze nibaze ko wiyemera vraiment uraza kudutora? Ibyo mumbaza ndabishoboye ndabitora. Ikibazo ca mbere kivuga uku vuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza kandi ico kintu rimwe na rimwe kiraryoshe ariko nyene usanga kigoye baza ko ari giki. Subiramo sinatawe. Vuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza rimwe na rimwe usanga kiryoshe ariko nyene kiragoye baza ko ari giki. N'ubuzima. Ya ubuzima nibwo bwose gutangura ziko n'umwana avutse arira ubuzima buragoye ariko ico kintu cojo kiroroshe gutangura
kandi kiragoye guheza kandi rimwe rimwe usanga kiryoshe muga nyene kiragoye baza ko ari giye. Ni ishuri. Ikibazo ca mbere rero aragitoye tumaze ikibazo ca kabiri. Ikibazo ca kabiri kivuga uku itariki zitanu z'ukwa kabiri twama duhimbaza umunsi mukuru mu Burundi. Uwo munsi mukuru ni wiki? Umunsi mukuru ubumwe bw'ibikorwa by'abarundi. Kiramunaniye. Ikibazo ca gatatu kivuga uku D1 uramuzi? Ndamuzi. Uramufana? Ndamufana. Saka umbwira amazina y'indirimbo zitanu ziwe mu misegonde 30, amazina gusa y'indirimbo zitanu ziwiwe. Hariho Stake, Body. Ko yashoboye gutara ikibazo kimwe gusa, tugushimira kuri icyo kibazo kimwe watoye, ariko ibindi bibazo birakunaniye nta kundi. Sawa. Ku mazina yawe wakwitwa nde? Je banyita Kiryoshe Guheza pilot abarugira filime. Karabaye subiramwo. Banyita pilot Kiryoshe Guheza abarugira filime. Izina ry'igistar umustar wewe? Umustar. Okay. Witeguye muri Sweet Quiz nibaze ko wiyemera aza kubitora umustar nkawe vraiment bitora byose. Nanje birakunda kunshikira. Ikibazo ca mbere kivuga uku, vuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza, rimwe na rimwe kiraryoshe ariko nyene usanga kigoye cyo kinibaza ko ari giye. Kigoye guheza kandi coroshe gutangura. Nibaze ko ari kirori. Ya ikirori ntikigoye gutangura. Kiragoye gutangura ariko kiragoye. Ikibazo ca mbere kiramunaniye. Reka tumaze ikibazo ca kabiri. Pilot Mustare nibaze ko coco afise amahirwe aza kugitora. Pilot ikibazo ca kabiri kivuga uku. Itariki zitanu z'ukwa kabiri twibuka umunsi mukuru wiki mu Burundi turahimbaza umunsi mukuru abari umunsi mukuru wiki. Ubumwe bw'abarundi. Okay, ikibazo ca kabiri aragitoye. Tukubaza ikibazo ca gatatu. D1 uramuzi? D1 ndamuzi cyane nanje n'umusitare nkanje man. Uramufana? Cyane gose. Ndashaka umbwira indirimbo ziwe zitanu dans 30 secondes, mu seconde 30. Mu seconde 30 uzobuheje kumbwira indirimbo zitanu. Zitanu ni nyinshi man. Ariko turashobora kuririmba. None turasigura amazina cyabura turasigura kama izo yaririmbye. Oya singomba usubiramo kuziririmba. Natwe kubera tuba tuzagiye muri studio. Turashobora kuvuga yuko dushobora kuvuga kuba tuzumva ku matwi natwe kuba tutari muri studio tukazumva ku matwi. Zijyanye na wumvise ku matwi ndashaka umbwire zitanu mu misegonde 30 umbwire zitanu amazina yazo. Erega nuko tutize natwe turabarundi kandi dushobora kubyumva ku matwi tukaririmba ivyo twumvise ku matwi. Pilot bibazo biramunaniye. Uratashe zirayoye. Bakwitwa nde? Ngendakumana Freri. Ngendakumana Freri nta kazina k'ubusitari bagutazi? Kariho nyene mwisite nkuko. Kitwa kagute? Daju. Narindi si Daju. Wow, bagutazira akazina keza? Yego. Sankunda Daju gose. Ndamufana naho ntazi indirimbo ziwe nyene. Aramufana naho atazi indirimbo ziwe. Uvuka mu ntara yahe? Ntara ya Muyinga. Mu ntara ya Muyinga. Turi muri Sweet Quiz tubaza dushaka kukubaza nibaze ko witeguye uraza kudutora? Bushoboka ndabutora. Ikibazo ca mbere kivuga uku, vuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza, rimwe na rimwe usanga kiryoshe ariko nyene kiragoye baza ko ari giye. Coroshe gutangura gusa kigoye guheza. Ariko kiraryoshe ariko nyene kiraryoshe ariko nyene gisanzwe kigoye. Nibaza ko ari gufungura. Ikibazo ca mbere kiramunaniye. Ikibazo ca kabiri kivuga uku, itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri twama duhimbaza umunsi mukuru mu Burundi. Uwo munsi mukuru n'umunsi mukuru wiki? Umunsi mukuru wabaye rendi pase. Wabaye rendi pase wari umunsi mukuru wiki? Ndawibagiye sa. Ikibazo ca kabiri umunsi mukuru umunsi mukuru w'intwari. I don't
know. Ikibazo kiramunaniye. Ikibazo ca gatatu kivuga uku: D1 uramufana? Ndamufana. Gose? Yego. Shaka umbwire amazina y'indirimbo ziwe zitanu mu misegonda 30 gusa. Staki. Waiting. Misegonda 50 nivyo kubona. Ngo no mu misegonda 50 ntivyo kunda. Ikibazo rero kiramunaniye nta kundi. Sawa. Bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikirana, mwabonye ingene vyagiye biragenda, aho ikibazo ca mbere cyashoboye kunanirwa n'abantu benshi. Ikibazo ca mbere rero cavuga uku: vuga ikintu coroshe gutangura ariko kigoye guheza, rimwe na rimwe usanga kiryoshe ariko nyene kandi usanga kigoye. Rero bari kwishura ishuri, kwishura iroroshe gutangura ariko kugira ngo uriheze usanga biba bigoye. Ikibazo ca kabiri naco yari itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri twama duhimbaza umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru bawitwa gute? Umunsi mukuru rero aba ari umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Ikibazo ca gatatu twabaza uvuge amazina atanu gusa y'indirimbo za D1, aho indirimbo ya mbere ari kuvuga Staki, Wait, Body, Akanot na Morning Love. Zose n'indirimbo zitanu zaririmbwe na D1. Bakunzi ba Roy TV rero mwakoze kudukurikirana, mwariye so mugumane nacu rero. Abataragira subscribe mugire subscribe, mubandanye mukurikirana ibiganiro vya Roy TV, abankuru mashasha yizewe. Au revoir.